ari we wamukunze umuzi kari umugore wa sawa none kutambwiye none kutambwiye umugore w'umuntu deje oya ari icara tuganire erega hari we nuko oya sisi yagiye nta kimwe we tena kuru basi mumwe munzi ariko mugakano no kumwe muza amanyanga yose ariko nayo twari ariko umugore wako umuntu twari n'umugore wakosha umwanya none umuntu n'umugore wakosha umwanya kuko yacazambwira ati ane umviriza voice kandi rega rukurankubita are guma hamwe ari tuvugane none yareje yumva nari kuguhanura gute birenze kujya kandi uzi ko nagumye ndakubwira kuva kera sisi na urabizi sisi n'umugore w'umuntu baranditswe bro man urazi urukundo ngarumeze uko niki cyambere man rubabaza mu buzima namwe umuntu aje are sorry bro man like are sijewe bro waza kandi afite ubu waza agenda afite reka basi ndagutemwe Briere basi ariko ubudati ndagutemwe Briere basi ngo tugarukane miki ega gwimikuru ngo uracyagukunda oya una mujengene ubu simureke bakeneye kurera mu stone bro sorry bro so guys je ibintu misose re are sorry man sorry bro ko mumeze uko mwe murabakonde mugaca umunsi kumengeze are sorry bro you know no kungora kubura nakuruma mubita ariko mwacha mugira umenga sinzi umenga are guma hamwe ya I know how you feel bro ndakuntu wiyumva birababaza baririzi waririzi man nta kintu rega je mbona umengo no wahindura man oya na kuntu man mwamuti vya sisi ariko munyuma sisi man twivyo munyuma twaje mu rukundo nama umuwenze umutima wanje hose Hey, what's up buddy? What's going on? Makim the Prince Mundi OG right here kabisa. Ebana, mimi najua mkiniona siku zote. Uvuga ati akimara aje guturira ivya turira. But anyways, je nizere ko mumeze neza ko nanje ndameze neza. Hama no musi ndi kumwe na Ale mambo vipi? Safi. Umeze neza? Ndashima kabisa. Uraryohewe? Uraryohewe tu sana ariko. Pana sana tu. Akuguriye ni kavu. Urazi na kintu kibabaje nk'umuntu akakwitaho umenga reka aragusezera kenzo mubikira ko ni ikigose ndo kintu kibabaje yarumeze neza amusimeze neza maze sindi mu vyumviro tu vyumviro nyabaki ale umugore wazo umuntu agushira muri mundu yamara gusha muri mundu yani akaca gusiga ukiri muri ya mudu nyene rukundo mukarega we nta mugore wa Rofi ariko azogaru ntabo zani iki nibiki mudamusubireko nguruka Imana sisi wahora wemeze isi yose ndamwemera namukunda kamoto ibiki nibiki namukunda ariko aho bigeze ayakwere aruraza ubuka abantu nzomara batangara kumvira ati impumyi y'imara ya mbere babonye ku isi ni wewe gute ndaguharurire no nibavyumvitse bonyene umugore akoresha umwanya mu magi na voice n'abafanzi ndibaza bazovyibonera ale iramukunda ujya mu demo nivyo iramukunda ariko sisi niwe yari ndayatu yitwara uko yishakira gushika ahana na mamape atavyonzi akatasezera magi nibaza ngake kura musa mugenzi we kumbe agiye gusangira ingoki iki nibiki tuma wabakobwa bamezuko none kandi mama wanje yambwira ati ale uyu mukobwa ntagukunda je mbona asha sinzi
ako je nkaba ndamugatima maje umukwaza ndabona arangura kwa aranyitaho agira ico nshaka kunuko ariko je biranangaza reka ni ndasise yavye umugabo we banditswe barandikwa abwa kuri aja kuri jewe nanje arampevye imbasuye kwa Stone ni fresh natwe azomuheba aje kuyundi ujya bwo ko ni bumwe kana na Stone imagine na Stone akija kudraganuzenya Brinera barakunda nimba barakunda Brinera waramwase wewe barakunda je amwase tuyo kwa rasisi ariko kwanza ni mara bose ningeso mbi vrema je nahura mukuri ubu je nagoma mvuze ati ndarindiye gusa umusuzo wombwira nsoresha gasuti hama tuje muri mariage ya sha una mudemo ufite mugabo atwara ko benda guhanura jenyene aswara ko benda guhanura nkavuga ati are akimu ujya mugore arubatse bro abantu bavitaranye baranditswe bro mvuga acana naye ngoya Akimu ngo nanielewa ngo yemeye gusiga umugabo wiwe nanielewa mvuga fresh warabimbwiye wabihakana abonye ariko ivyo numvitse n'amatwi yiwanje byatumye mba nyene ekenge tu muga abantu bavuga ko akoresheje inganga subira uvuga ute mani ukoresha inganga akagucika akagenda kirakoresheje ukwitira kuwanje mugabo abafanzi banawe yuko je nkoresha inganga Kiranje ngoma niyumvira ati niba ukoresha inganga kubera iki kwero taragenda bakuvura amaso ku nganga aho rero ariko je birambabaza men kwaro rukundo bro rukundo ariko abafanzi bacaye banyumvira ko nari ngwale bikini bikini oya ari ubona gute nababwiye ati abafanzi nimunyumve nimumbone nabi ngikini biki kwa sisi yaraji wanje ngo tuje mu rukundo ngo tunabane akaba notse akabasuye ku mugabo wiwe Stone ni nkuko atushakane kumuvako aje kuyundi atari jewe uyu mwarimu mwiza n'amakosa wakoze ubushize niyuzere yuko ubu sisingira ngo ko aguhevye agasubirana na Stone ubu yafashe umwanzuro wo kuvuga ati reka turere umwana turerere hamwe dukora mu rugo twubaka urugo rukomere sivyo siniyo kubaka men kubera aho yaniza akora bijya akazi wanje akamuta na Stone akaja kwa Brinera hama akaba yamemukiye akasubiyeyo akaba ntibajyanye sawa umenya gute umenya gute cyane babara igitwa cyo nabonye yuko ari marana wenyine nakuriye kubauka umugore kurusha umwanya mukora mu mameshi umengane wa mugaramira me ariko je wabimbwaje nkumigwa mukuri barambwa nkumigwa imagine Stone akaje kwa umugore wabandi bibana n'umugabo waswara n'ikiganiro bagonye nakoresha umwanya babipfuye Stone afukamye ngo propose mama gi chawumva ebana ngume nyingi nuko utabona homba sho nyinshi sha ariko nizeye ko nje nzobona none twisubire kwa Brinera cyane kwa Miki kwa Brinera cyane kwa Miki ega wena urahangayitse peti yangu vrema kweri murabo cyo gusobanura ari kintu no guhanura ndetse n'uyundi nazi ona je kintu no guhanura ubu nkajewe kuko uri kuvuga ngo basisi bande n'indaya bande rekana n'urukundo turiya man icyo manuye nico ariko je ko nduko none je basi ko nduko ataburiwe ngo ba Miki ngo basisi ngo bande oya ariko ubuzuza pango to ngama voice ushengo nandike simbona ariko apere ashaka umugenzi kakwitabira banda afite abaje manyene twanamusi mu rupango shenga turanga peci frere itaba wazi yuko mu majye kwa na rose telefone buri mwanya ya telefone ale umeze gute wafunguye nafunguye none wamubwije ukuri umuntu yagoye telefone dinamubwiye karisisi none nk'ubuntu hose siko yamuvinze on bica bigenda gute like yambwiye ati nifisi nisi yagoye telefone ikimani zokora ndoce manga uko yambwiye mama kama yambwiye ikintu ndamwumvira sana
ndaramukunda no ukuntu yangowe ko ikiri muto kugeza ubu wabihevye rero by'urukundo kugira twibere mu mahoro man nuje mbona gute I'm good bro the fresh stress z'urukundo ntazo ofisi ndakuboneka je nakubona nta urumva basi urumva niko ndagerageza kukubwira ati je nkubona ibereyeho mu mahoro kubera iki I'm a single man nta stress nkeneye ngo urumva jerewe kintu ngwanura bihe by'urukundo kwanza umuntu abanza pambane ni hafite yiwawe y'amaso kugira gaze je ndabibutsa are ntiyavutse ari impumyi oyaha kandi are nta kiringo cy'umwaka kirahera abaye impumyi cyangwa yagize ibyo bibazo by'amaso so ntawo bizi sinovuga ngo ninganga kubera urabizi nko muri government ntogenda uvuga ngo nyakayandoze so burozi niki they don't understand urumva kandi ntitwomenya the issues families by'iwabo wherever ibyo baterekeye by'iwabo ntabwo tubizi but trust me umuji nyene no kubura uburyo big time kumwirukira kugirane n'ahandi vraiment yobona nka kwakunda ati urabona ndabona rero are none ndamtelefone sisi muganiro nani no oya ndamugutemwo impamvu yo kwiteza ninja me ndamugutemwo razi yuko inzitemeza amaze no kunyinjiramo ngo nta mpamvu yo kwiteza ninja rasta ngo meni kinibiki ibadi sha ahubwo rero ubu ngana imbere tu no stress pose ndi nibere tu nyene fresh atamoneka tuko turayaga bangira bluetooth mugabo wena wewe umenga ukuntu waremwe kugira uzura like nta mezi abiri yohera utari mu rukundo ale wewe watakuwa ale atamude mufise gajenirwa mu rungu man cuma je mvuga ati no zabasi n'umuntu basi azarambesha ariko azara nze ndasanga basi umwanya basi azarakubesha nkuko nyene urumvise rero Miki yaje uko nyene mu nyuma vyaheze gute ariko je bira ndabakunda kandi bikahera mbabaye none wayi wumva kumengo uzana umuntu mu buzima hafi yaza tuma kubabaza basi aze basi umuntu basi ipoze asenga Imana basi uri seriye azavuga ati ale tuzabana beravuga ati atuza tugirana na mariage ona ari kintu gikenewe nga azike ngikeneye werabo ngene okubita ibidiruro nk'ibifaranga gusa abakobwa bazoza deronke ngo ntubona deronke ngo nta maguru ufise deronke ngo naki wowe ufise inzege gusa none izo diro zikora gute kandi tutabona apo chacha apo cyaba je mbona me bandu mu diaspora bandu mu boss mve ko je ko bizakunda one day yes bizakunda tu ubaza ko je njoye mani mwe mukanu I know mubona I know mukabona iciza n'ikibi mukabona iki ni ciza nkunambaye kusinzi ngo nambaye ngimuzu zimeze gute sinzi ngo naberewe sinzi ngo ibiki nibiki petit frère gusa yanyambitse aranyambika ngo wambaye neza tuzishigisha hapo oya na mpamvu gushigisha hapo gusa imuzi nakwambitse waryoshe vraiment yo kwambitsa akantu kari hano flani yani unyama flani black kweli cyo gutera ni content iri hano fresh na kaya fosiro na ka flani ya waryoshe vraiment waryoshe thanks man thanks kweli waryoshe kweli thanks ariko sisiga azofangayika kujya nyene azofangayika musabira igisabisho kibimana azofangayika mwamenye mu byiza nawe kubabazura blessing twavuga ati we fresh yishi na minishi Mungu tu Imana imufashe mu byari mu byose ariko amenye ko yakoze kibi akaba kweli so nda yemenya amen mwene iyo menya iza mu nyuma Ureke Mungu nuko sisi rero man none yakimunda kubaze kwanza wowe gute mutambwiye yuko sisi ameze kujya mugiye mwebwe mubona mufite amaso yo kubona ariko akankureye ikibi nka kijya kubera iki erega are je sisi apa umwati ngo erega are mwebwe yufu mumbwira ati ale sisi ameze uku kuko niwe mwirirwa
hariya nyine kwa Bastoni mumugenda n'iki n'ibiki kwa ni mumenyeranye kuko kimwe atavye mwambwiye none je twumenyerana n'umugore w'umuntu gute oya sikuvuga hama umugabo nimuvugana oya nimuvugana oya nimuvugana aricara tuyage kwanza ubujena nakiruja uca no kumbwira kwanza imyaka yose rega ni wenyene tinashaka iwawe kuko nakurumwe kubona ikintu mugaca mugifata umenga ni minenekwe ariko mukanga no kumbwira are twatangwe no afite uko muranyanga siko munyanga cyangwe idiro se mwe muyite cyangwe yari gusha mu rukundo oya ama akatatabo erega ari we wamukunze umunzi kari umugore wa sawa none kutambwiye none kutambwiye umugore w'umuntu deje oya aricara tuganire tuganire erega hari we nuko oya sisi yagiye nana kimwe we jena kuru basi mwe munzi ariko mugakano no kumugakano muza amanyanga yose ariko nayo twari ariko umugore wako umuntu twari n'umugore wakosha umwanya none umuntu n'umugore wakosha umwanya kuko yacaza ambwira ati ane umviriza voice kandi ari oya rega uri kurankubita ari guma hamwe ari tuvugane none yareje yumva ngani kugwanura gute birenze kujya kandi uruze ko nagumye ndakubwira kuva kera sisi na urabizi sisi n'umugore w'umuntu baranditswe bro man urazi urukundo ngarumete uko ni cyo mbere man rubabaza mu buzima nta muntu aje are sorry bro man like are sijewe bro waza kandi afite ubu waza agenda afite reka basi ndagutemwe Briere basi ariko ubudati ndagutemwe Briere basi ngo tugarukane miki ega gwimikuru ngoro cyagukunda oya una mujengene ubu simureke bakeneye kurera mu Stone bro sorry bro so guys je ibintu misozi re are sorry man sorry bro kwa mumeze uko mwe murabakonde mugaca mu munsi kumega are sorry bro you know no kungora kubura nakuruma mubita ariko mwacha mugira umenga sinzi umenga are guma hamwe ya I know how you feel bro ndazi kuntu wiyumva birababaza baririzi waririzi man nta kintu rega je mbona umengo no hindura man oya na kuntu man mwamuti vya sisi ariko munyuma sisi man twivyo munyuma twaje mu rukundo nama umuwenze umutima wanje hose agatasi kumenga ndimbwa ivyo tuzi vya sisi baradutumiye bagiye kwandikwa sivyo n'umugabo we Boston nivyo tuzi so nyuma y'ivyo nitwamucira urubanza ngo sisi n'indaya ngo tangwe niki were nk'ubu bari kuratubwira ko ari indaya kubera yamaze gukorera ibisanga n'abantu cyo tubitahura bamwe hariho n'abandi badashobora kubitahura yuko sisi ari maraya bro none kuri kintu n'abakuga bameze uko umuntu yabakunda baca basiga umuntu umenga sinzi umenga areje impanuro zanje we nimugumire singo tu uburateka ndurindire nyene ndurasenga sana nini urabimana yuko naza nemera ko siro ari maraya tu nego barabimbwira nama yabimbwira are umukobwa urukwishinga reka kuvugana ariko hari no munsi nejo you know so mwahebanye cyangwa yaguhevye ntuco ushaka kubishiramwe ibindi bintu we kawushaka cyawusha mukibana ciwanje akima I know you feel pain cyawusha mukibana ciwanje ndabizi umenye kuje mbabaye yumva mubabara urababara sivyo umenye kuje mere mu mwanya yaba ari wewe ari ushobora kunyumviriza basketball bro vuga ndakumva ngumenga vuga ndakumva mbwira ari umviriza ari sivyo ikintu trambro ukwiye gutahura sivyo wowe ni utabasha kubona urumva sivyo ibyago mwagiriranira na sisi muri kumwe ne ubize sivyo twengaho nitwaba turiho ari ivyo tuzi birenze nibijya nyene mwashobora kutwereka imbere ya kamera y'uko mukundanye na sisi byakataraboneka ariko je wibuke
kuri kamera n'inyuma ya kamera nagoma ndakubwira ati ale Stone yo ni mke wa mtu man wagumuvuga ati Stone ahubwo ati man barubakanye bo barasezeranye bafitaniye n'umwana sivyo bro none je yumva musika gute bro sasa mtu wangu ko rero we niwe yakire tahure tu none twaba dutaye sawa nta kibazo ahubwo ya telefone yanje cuyibika ahubwo tugende uko jewe merekeza kunjane muhira unjane muhira unjane kaje ngene nishikamwe ari kwikamba shamwe nifira nyene nifire uko uza wese abeze umutima wanje mo barabonye kaje ndikira cyo barakira munsi ibiki nibiki mega nitahire basi je nitahire ngoro kimana ko navuga ati ko nabitahura man tuko nabitahura agenda mukunze aca nsiga kubera iki yonsiga mugahinda nkaka kubera iki wowe urukundo rwawe ntiruraza man just chill out wait nanje rero tugendere nanje ni ikamba nishe gukamba vume mfa basi ndabasige basi ndabareke basi ndabyikahushe basi uko nta kuntu ubona kunze ansige agende bisigura yuko nta tuzo undi mukobwa azonsiga mu kabaro nkaka agende mba barabonye ko je ari umungo yo kurirwa mbabara bamusigwa nje nazi rero tumerekeza tugende nari ngo nazanye umva kabushikana no muhira ndagusavye basi guys it is what it is yes abishasha sisi gusa umve ko wakoze akababaro ku muntu runaka je ndabakunda cyane